Imana mu mugambi wayo urukundo imbere y'uko usamwa, imbere y'uko uremwa, imbere y'uko uvuka, ngo yari yiyumviriye imbere y'igihe yuko wewe umera usa nka Yesu Kristo. Iyo abaye ikibazo cy'uko umuntu yabyaye umwana ntibamenye papa wiwe ukuri, bagenda gupima amaraso, bagenda kurondera mu maraso ADN, ikintu kigaragaza cerekana yuko akomoka kuri papa naga. Sinzi ingorane wahuye nazo mu buzima, sinzi ibiri kuracamwo uyu munsi, nibikubwira ngo ntushoboye canke ntubereye, ariko nagomba kubwira ikintu kimwe: ijambo ry'Imana ritabesha riratweretse neza yuko Imana yateguwe mu vyumviro vyayo imbere yuko kurema yuko wewe ushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, akagusumva ikintu kimwe: kuba grand frère gusa, kuba imfura. Hage twumengo ni tellement ni binini que mubengo ntunabereye kuvyumva ko ari burenganzira bwawe. Hari umuntu ushobora kumva gusa akubwira ati je ndi umwana wa ministre cyangwa umwana wa president cyangwa umwana ugaje umvura ikanze gusa. Ikibazo ca mbere umukristo afise si igihugu abamwo, si amafaranga afise, si umuryango abamwo, si satani. Ikibazo ca mbere umukristo agira n'ubwenge bwiwe n'umutwe, ingene ubwenge bwemera ivy'impema. Bazi gushagura n'umwana w'Imana akubwira ngo wewe jewe naragowe. None waragowe abo kwisiba abandi bavuga ngo baragowe. Umwana w'umuntu umugwiza atunga gusa afise amafaranga ngaha mu gisagara, umubonye aravuga ati yarahiriwe kweli. Hari n'abantu bavugira ngo ujya muntu yarakize kubera ko atunze. Nimuravyumva? None waragora umwana w'Imana kizogukizana iki? Ikibazo kiri mu mutwe wawe, ikibazo kiri mu byo twatura mu gitondo tuvyutse. Niyo tandukanirizo riri hagati y'abantu. Ntegetse kubabwira ko nageze gushika ahantu unibaza nti ubuzima mbega nzobaho gute. Kazi kumara iminsi ine urondera ikintu cyo kurya ukakibura. Iminsi ine fata preference ukayikoza amazi wikata mu ipande kugira ngo rero komara naho nyine baguze yasengana. Ikintu gishoboza kuba ndiko ndabigisha uyu munsi si amashuri nize, si umuryango navukiyemo, si abantu tuzinanye, no ku munsi umwe nafashe iri jambo nemera ko atakubesha kurimo, ndaryizera, ntangura kwiyumvira no kuvuga ico rimbwira ko ari ico. Ufise muri wewe ibisabwa kugira ngo ushobore kubisoko nyumugisha.